Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwebwe mwese mwahisemwo kubana natwe muri ano makuru y'ikirundi akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatandatu ndamukiza niho abarundi bibutse imyaka 32 iheze umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira agandaguwe inkuka ya misa ikababereye muri katedrale Regina Mundi iherejwe na patiri mukuru Felix Fupi. Umukuru w'igihugu cacu n'izindi ndongozi bakaba ariho bari umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakenguruka ko mu makartie atari make abene gihugu bitabiriye akamo ko gutunganya neza ikibanza kiri hagati y'inzu zabo nibarabara nk'uko bisabwa n'itegeko nshikiranganje rijanye n'isuku, ariko agasaba ko bitokogwa mu kajagari. Reka tuje mwidonido. Kuri uyu wa gatandatu ndamukiza niho abarundi bibutse imyaka 32 iheze umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira agandaguwe. Inkuka ya misa ikaba yabereye muri katedrale Regina Mundi iherejwe na patiri mukuru Felix Fupi. Bikaba vyitabwe rero iyo nkuka ya misa yitabwe n'umukuru w'igihugu n'izindi ndongozi zitandukanye. Patiri Felix Fupi yasavye abari ngaho bose kuja gushira mu ngiro ivyumviro vyiza umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira ndetse n'abandi bitangiye igihugu bari bafise ariko batashoboye gushira mu ngiro kuko batabandanije babaho. Denise Manirambona. Iyo ni nkuka ya misa yo kwibuka ku nshuro ya 32 uwahoze arongoye Burundi Cyprien Ntaryamira ikaba yabereye kuri katedrale Regina Mundi mu gisagara ca Bujumbura irongowe na patiri mukuru Felix Fupi. Mu nsiguro z'ijambo ry'Imana yashikirije yashimikiye ku kuzuka kwa Yesu Kristu, akaba yamenyesheje ko abakristu bariko baribuka intsinzi ya Yesu mu kwizura mu bapfuye. Yabandanije asigura avuga ko intsinzi ya Pasika ikwiye kuranguka mu buzima bwa misi yose bw'abantu, agira ati ese iyi Pasika twaraye duhimbaje kandi tubandanye duhimbaza yo duha icizere tukareka gutinya gukora ineza tukaba abantu buzuye amahoro n'akanyamuneza. Ku bwa patiri Felix Fupi, intsinzi ya Yesu ni intsinzi ku gicumuro kandi Pasika abantu bakwiye kuyigendera atari kuyivuga ku munwa gusa. Ati uvuga ko yahuye na Yesu akabandanya abaho ubuzima bwo gukora ibikorwa by'umwijima aba ari umubeshi. Muri iyo nkuka ya misa yo kwibuka umuhisi Cyprien Ntaryamira, patiri mukuru wa katedrale Regina Mundi Felix Fupi yaboneyeho gusaba bari aho bose kumenya Imana no kumenya ishaka ryayo kugira ngo abe ari ryo bashira mu ngiro. Yongeye abasaba gushira mu ngiro ivyiyumviro vyiza vya Cyprien Ntaryamira ndetse n'abandi bitangiye igihugu bari bafise ariko batashoboye gushira mu ngiro kubwo kutabandanya babaho. Yarasize avuze ijambo ryakoze ku mutima abarundi benshi, kuko burya abantu iyo bari kubarumviriza ntibumviriza gusa amajambo tuvuga. Burya abantu barashobora gutandukanya umuntu ariko aravuga besha n'umuntu ariko avuga ikintu kivuye ku mutima, n'umuntu ariko ababwira ukuri. Abantu barashobora kumva umuntu azanye intumbero nziza. Numva igihe President Cyprien ashikirije ijambo bwa mbere abarundi abenshi barakozwe ko ku mutima, barumva bati uyu muntu atuziye neza, uyu muntu afise intumbero nziza, iri jambo tubwiye n'iry'ukuri. Bagaca bagira icizere, bakagira umwizero. Mugabo nuko vyahavuye bigorana, ari byo turiko turahimbaza murabizi. Ariko iryo jambo niryo rigenda ritava mu mitima, naho hohera imyaka 30 ningahe 35 40 n'imyaka 50 izohera, hamwe usanga n'umwana akivuka usanga kubwira ati President Ntaryamira yasize atubwiye ati bene iryo jambo nkiri abatumwa barungitswe kumenyesha. Iryo niryo abantu bakenera kumva.
mwomenya ko iyo nkuka ya misa yitabiriwe n'indongozi z'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Habazombanza, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahuntuye, abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'ivyegera vyabo, umuhuza w'abarundi, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano, abashikiranganje ba leta y'u Burundi, abari mu muryango wa President Cyprien Ntaryamira, abo bagendanye n'abandi banyacubahiro batari bake. Ibirori vyabereye ko hari inatemwa ya Cyprien Ntaryamira bihagarariwe n'umukuru w'igihugu, bikaba vyaranzwe no gushira urugori rw'amashugwe kuri iyo natemwa. Ni nkuru ya Felicien Butoyi. aho hari igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashika ku kibanza citiriwe incungu za demokarasi ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 32 irangiye uwahoze atwara Burundi President Cyprien Ntaryamira agandaguwe. Muri ico kibanza ibirori bikaba vyaranzwe no gushira urugori rw'ishugwe ku ntatemwa y'umuhisi Cyprien Ntaryamira. Ibirori bikaba vyitabwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, arongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka vy'u Burundi, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, abahoze batwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye, umufasoni asigwa na Cyprien Ntaryamira hamwe n'umufasoni asigwa na President Melchior Ndadaye hamwe n'izindi ndongozi. Inyuma y'imisa yo gusabira President Ntaryamira yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi, abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi bakaba bashize urugori rw'ishugwe kuri iyo ntatemwa. Eka nabo mu muryango w'amaraso wa President Ntaryamira nabo bakaba bashize ishugwe ku ntatemwa yiwe. Mu nyuma hakaba haciye hakurikira imigambi itandukanye yemewe n'amategeko mu Burundi. President Cyprien Ntaryamira akaba yari yavutse ku igenekerezo rya 6 Ntwarante umwaka w'1955, akaba yagandaguriwe i Kigali mu Rwanda ku wa 6 Ndamukiza mu mwaka w'1994. No mu ntara ya Gitega ivyo birori vyo kwibuka nyakwigendera President Cyprien Ntaryamira ku nshirigira 32 vyabereye ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri mu gisagara ca Gitega, aho bashize kuri ico cibutso ingori z'amashugwe. Uwo mugigwa watangujwe n'indongozi mu ntara, buramatari w'intara ya Gitega Liboire Bigirimana, musanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana, imigambwe CNDD FDD Frodebu nyakwigendera umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yakomokamwo n'iyindi ikorera mu ntara ya Gitega. Kabe n'akaryo ko bari muri ivyo birori ko gukurikira ijambo rya President Cyprien Ntaryamira yashikirije. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Bamwe mu banyepolitike baganiriye n'abagenzi bacu bamenyesha ko umuhisi Ntaryamira yashira imbere kugwanya akajagari mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, ivyo bita discipline. Basaba abarundi bose kugendera iryo ragi mu bakurikire. Cyprien rero yaje mu ntumbero yo kongera gushiraho inzego z'igihugu. Iyo rero ariko aravuga discipline, jewe ndabitegera neza kuko akajagari kari ngaha mu gihugu, ugasanga umutegetsi aravuga, umusoda akavuga, umunyepolitiki akavuga, ubona yuko igihugu kitagira reference. Niho haturuze icyo kintu bita discipline. Kuba umuntu afise intumbero no gukurikiza amategeko yubahiriza abanyagihugu, nico yashaka kuvuga. Aho niho yavuga ati discipline hose, gisirikare, mu polisi, mu nzego za leta, ibintu nk'ibyo yarabifise rero kumuzirikana. Urabona ntiyamaze kabiri baca baramwica, twarahomvye rero. Jewe
nico gituma nageze ntirekanze kumunamira mperekeza umuryango je tumunamire tumwibuka cyane cyane ntuze turibuka izina ryiwe twibuke ico icari kimurimo nijya discipline yasaba mwumvirize mwese ijambo intwaro ibabwiye abategetsi bababwiye nimba abarundi bakeneye gutera imbere nukuvuga yuko bategerezwa kugwanya akajagari mu bisata byose nukuvuga rero dushaka iterambere dutegerezwa twese kwiga kubahiriza amategeko nukuvuga kuba discipline akantu k'akajagari kakahera umuntu akagira ico yubaha amatungo ya leta akubahwa abantu bakubahwa ntihagire umuntu yankigiturire burya yuwatse giturire uburi kurajaganya uburi kuratera akajagari nukuvuga rero nimba dushaka rero iterambere kugira ngo duzoshikire kuri yambona kazoza twifuza ngo igihugu cy'u Burundi kizobe cyateye imbere dutegeza kugendera discipline uko nyakwigendera Ntajyamira Cyprien yabidusaba nikijanye na discipline nico kintu yaracyubakira ko cyane ibyo rero nibyo yashira imbere ari naco gico duca dusaba abarundi bose atanumwe avuyemwo kubahiriza iryo ragi kugira ngo turishire mu ngiro hama dushobore gushika ku ndoto yarafise. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakenguruka ko mu makartie atari make abenegihugu bitabiriye akamo ko gutunganya neza ikibanza kiri hagati y'inzu zabo nibarabara nk'uko babisabwa n'itegeko nshikiranganji rijanye n'isuku ariko agasaba ko bitokogwa mu kajagari. Yabishikirije kuri uyu wa mbere mu nama yagirishije indongozi zo mu makomine atatu agize igisagara ca Bujumbura ariyo Mukaza, Ntahangwa na Mugere, uhereye kuri ba mustanteri abarongoye amazone abarongoye amakartie n'abajejwe isuku. Ni nkuru ya Jivan Ndayishimiye. Iyo nama umukuru w'igihugu yakoresheje indongozi zitandukanye zo makomine atatu agize igisagara ca Bujumbura ariyo Mukaza, Ntahangwa na Mugere yari yakurabira hamwe ukabene gihugu bariko barashira mu ngiro itegeko nshikiranganji rijanye n'isuku n'isukura riheruka gutegwa ku mukono kwa 18 Ruhuhuma uyu mwaka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yakengurutse ko ahenshi abene gihugu bitabiriye akamo ko gushira mu ngiro iryo tegeko ariko akaba yasavye ko byokorwa ku rutonde. Narababwiye turiko tavuga tuti gusukura igisagara nshimire ba musitanteri ndabona ko ubutumwa inama nabagirishije tapfuye ubusa kuko ndabone biriko birakogwa mugabo biriko bikogwa mu kajagari byerekana ko atanama mugirisha uzubona uyu pave uyu nawe amashugwe mugabo urashobora kuvuga uti ngo tuje inama ahantu tuhagire gute ari pave igenda isa yose arakarangi tugende tona harmoni mugabo umwe jone ubundi pere ubundi ntware ubundi hazoboneka gute murashobora mwese gukotiza amahera bigakogwa n'umuntu umwe mu kubahiriza bijanye n'isuku nyene. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yahamagariye kandi indongozi kwitwararika isuku no mu masoko reka kuri gurigora chef de quartier urya atandaritse imbere yiwe wewe nyene ntuvuga ngo mwese ngo abanyesoko genda wewe uvuga uti responsable umwe wese n'imbere yiwe, imbere y'urupago rwawe, imbere ya stand yawe, imbere y'ubutike yawe, mwemwe ukababwira uti ngaha dukeneye kwamera uko n'isoko hajya boyirepara neza uri umuntu wamaze kwigishira je ko nabonye ko abarundi bagiye ku kivi bakeneye abungere bavre ntidusubire kubona abantu bari kwagira ingorane. Mukuru w'igihugu akaba yasavye kandi ko no mu bibanza bikoreramwo amashirahamwe ya leta canke abigenga byorangwamwo isuku. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca kuri uyu wa mbere yahaye umubonano userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi Zhu Kewei nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka Benoît Ngendakumana ngo baganiriye ibijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa cyane cyane mu bisata bijanye n'inyubako, amabarabara, indero, amagara y'abantu n'ibindi. Kurikira Benoît Ngendakumana n'umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzamateka. Nditeka umukuru w'inama nkenguzamateka ahejeje guha umubonano
userukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi Zhu Kewei akaba ari mushasha muri ayo mabanga, akaba mbere amaze ukwezi kumwe gusa yizewe. Mu byo baganiriye rero ahanini bikaba byari bishimikiye kubandanya batsimbataza imigenderanire myiza isanzwe iri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Ubushinwa. Nk'uko rero babiganiriye, iyo migenderanire akaba ari imigenderanire ya kera cyane. Rero nk'uko akoreye mu ngata mugenzi we yarasanzwe ari muri ayo mabanga, akaba yiyemeje yuko nawe azobandaniriza ikivi aho mugenzi we yarakigejeje, mbere yuko azokora ibishoboka byose kugira ngo imigenderanire yo gufashanya mbere n'ubucuti yari isanzwe iri hagati y'ivyo bihugu bibiri ibandanye itsimbatazwa. Bagarutse kandi ku migambi itandukanye igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gishigikiramwo Uburundi, byaba ibijanye n'inyubako, amabarabara, ibijanye n'amagara y'abantu, iby'indero, uburimyi, amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba. Biyemeje rero yuko bazobandanya baganira bavugana kugira ngo iyo migambi yose yo kubandanya bateza imbere cyane cyane igihugu cy'u Burundi ibandanye. Umukuru rero w'inama nkenguzamateka akaba yahaye ikaze uwo aserukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi mushasha, mbere amwemerera yuko azobandanya avugana nawe mbere yuko ibintu byose azokenera yuko azokora ibishoboka kugira ngo bigende neza. Akaba umukuru w'inama nkenguzamateka mbere yamushikirije ibijanye n'imbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu gitembere mu mwaka wa 2060, yuko rero igihugu cy'Ubushinwa cogira ico giterereye ko cotiraga cumu kubumwe. Uwo aserukira rero igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi akaba yemeye yuko Burundi n'Ubushinwa buzobandanya buvugana kugira ngo ibishoboka byose bijanye n'iterambere Ubushinwa buzobandanye bushigikira Uburundi. Inyuma y'uwo mubonano, umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca yafashe urugendo agana igihugu ca Maroc, akaba yitavye ibikorwa vy'inama y'abahurikiye mu ishirahamwe ry'abarongoye inama nkenguzamateka zo muri Afrika, ikazoba ku magenekerezo ya 8 na 9 ndamukiza uno mwaka. Kurikira umukuru w'inama nkenguzamateka. Dufashe urugendo ruzodushikana iraba mu gihugu ca Maroc, aho tugiye twitavye ubutumire bw'urongoye ihuriro ry'abarongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, nawe akaba asanzwe arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Cote d'Ivoire. Kandi muri urwo rugendo dusanzwe dufise n'ubutumire bw'urongoye no kwita nk'inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc. Bizoca biba akaryo keza ko guca nitaba ubwo butumire. Iryo hwaniro rero ryatunganijwe iyi nama ku civugo kivuga kiti uruhara rw'inama nkenguzamateka mu gutsimbataza demokrasi no mu kubungabunga amahoro muri Afrika. Kazoba rero ari akaryo keza ko kwerekana uruhara rw'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuri ico kivugo co gutsimbataza demokrasi, amahoro muri Afrika, duhereye mu gihugu cacu uko amahoro n'umutekano vyifashe, eka mbere naho duhora tuza kuyasabikanya n'abandi. Muri iyo nama nyene hazokwigwa n'ibimenyetso bizoranga iryo hwaniro ry'abakuru b'inama nkenguzamateka bo muri Afrika, ico no kwita rogo. Higwe kandi nico no kwita carte graphique y'iryo hwaniro. Hazoba kandi ari akaryo keza ko kuganira n'abandi basanzwe barongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, kugira turaba urugero bageze ko natwe tubereke urugero tugeze ko
kugira tubandanye duhanahana ivyumviro nk'abarongoye inama nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika. Kuri uyu wa mbere mu kigo c'ubuhinga bigishirizamwo umupira w'amaguru ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi rifadikanije n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatanguje inyigisho zijanye no guhagarikira umupira w'amaguru kugwaruka rw'abigeme bakiri bato bagera kuri 30. Icegera ca kabiri c'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Evariste Murengerantwari yahamagariye uwo gwaruka gukurikirana neza izo nyigisho kuko ari umwuga uzobafasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Stani Zigamwe nayo. Izo nyigisho zatunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku bahagarikizi babigeme bari hagati y'imyaka 12 gushika ku myaka 16. Icegera ca kabiri c'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Evariste Murengerantwari yamenyesheje ko ivyo vyigwa byatunganijwe mu ntumbero y'uko igitigiri c'abahagarikizi babigeme canke abafasoni cyo kwiyongera. Ivyo navyo ngo bikazofasha abigeme mu kibuga gukina bisanzuye atabwoba kuko abahagarikizi azoba arabigeme canke abafasoni. Evariste Murengerantwari yamenyesheje kandi ko n'inyuma y'izo nyigisho bazoguma babakurikirana acatera kamo abo bigeme gufata nkama izo nyigisho ngo kuko ari umwuga uzobafasha kwiteza imbere. Uyu mwuga iyo umwana awukurikiranye neza urusha kumubesha rero ibubuzi cyane cyane ku bana babigeme bobo novuga nti bafise promotion spéciale yiganye n'umuhungu we barashaka kuronka kuba muhagarikiza impuzamakuru umuhungu wacu akiri mu ciciro cya kabiri iyo agira ubuntu nawe nyine akaba yakurikiye neza. Aho ni mu ntumbero kugira ngo tubatere intege yabihere bagire uwo barabiye k'imbere bagire ati nakageze hariya reka najewe mbandanye nzo ndamushikira. Nayo urongo igisata c'abahagarikizi mu mupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi Swavisi Iratunga yamenyesheje ko akarusha ari kanini mu gihe izo nyigisho ziba zitunganijwe ku bakiri bato. Akarusho kariho cyane gose kubera duhereye kugaruka rukiri ruto bizodufasha kugira ngo uko iminsi igenda irahera turonke abahagarikizi bakurikiranye inyigisho bakiri bato gutyo tuzoshobore kuronka mu minsi iri imbere n'abahagarikira inkino muri Ligue B no muri Ligue A ndetse umwe wese tumukurikiranye tukabona uko azoba yavyifashemwo ni nabo tuzoshobora kuronkamwe abahagarikizi mpuzamakungu. Mwomenya ko izo nyigisho z'iminsi 5 ziriko zironswa ugwaruka rw'abigeme baje bava mu ntara zose zigize igihugu. Tukere mu bijanye n'inkino muri gwa rukurikirane rw'amakuru tubashikiriza ku minsi yose ya mbere ajanye n'inkino zaranze iyi ngarirangiye. Uno munsi tubashikiriza ayaranze inkino z'umupira w'amaguru n'uw'amaboko handball hamwe rero n'amahiganwa mpuzamakungu ya judo Uburundi bwitabiriye hariya mu gihugu ca Senegal. Marius Muhigwe. Ano makuru ajanye n'ivy'inkino tuyatangurire mu yavugwa mu rukino rwa judo. Aho umugwi nserukiragihugu wa judo wasubiye gutera iteka igihugu c'u Burundi mu gutahukana imidari 6 irimo 3 y'inzahabu 2 y'ifeza n'umwe w'umujumbu hari mu mahiganwa yabereye hariya i Dakar mu gihugu ca Senegal. Baba bakinyi canke umumenyereza bagashima ingele amahiganwa yagenze ndetse bakavuga ko mu gihe boguma bashigikirwa bawurushirizaho gutera iteka igihugu. Narakinye narakoze uko bishoboka Imana iranabinshobodzamwo muri senyoro natahukanye umudari w'ifeza hama muri jinyoro canahukana umudari w'inzahabu no mwimbo kandi tuvuga tuti urashimishije kuko imidari 3 y'inzahabu si mike 2 y'ifeza n'umwe w'umujumbu ku bakinyi 6 twatwaye cyo bidufasha rero n'inguvu kuko tugiye kwitegurira ihiganwa y'urwego rwa Afrika zo mu ca Kenya zeza bidufashe kubona ugwaruka rwacu turufasha gushika aho tworonka ikibanza ca mbere. Nayo muravugwa mu mupira w'amaboko handball rino yinga rirangiye haruguruwe ikibuga c'inkino kiri hariya muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Urongoye ishirama ry'umupira w'amaboko handball mu Burundi akaba yarakengurutse iyo ngabire. Umugambi mwiza cyane twari twarashize imbere muri federation turawushikiriza rwego rwa rudukurira seno hama baraze baraturondera uburyo muri ambassade y'Ubufaransa
twadushimiye cyane. Ayo mushikiranganje ajejwe inkino ati kubaka ibibuga vy'inkino ni kimwe mu bituma haboneka n'imigwi ikomeye mbere akaba yaciye aboneraho n'akaryo ko gutanga udushimwe dutandukanye ushobora guteza imbere inkino udafise ibintu bitatu ibibuga n'ama infrastructure udafise abamenyereza babizi kandi udafise n'abakinyi bafise imbono y'ukushika kure. Ayo muyavugwa mu mupira w'amaguru umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba warirahiye kuri uno wa kabiri urangiye umugwi nserukiragihugu w'igihugu ca Chad kuwutsinda ibitsindo 4-0 mu rukino rwo gusubiriza nk'uko wari wabikoze hariya mu kibuga c'Injamena mu rukino rw'ibanze aho ni mu ntumbero yo gukurakuranamwo kugira ngo haboneke umugwi umwe uzoja mu majonjora kugira barondera itike ryo kuja mu nkino zihiganwa ry'igikombe ca Afrika mu mwaka wa 2027 rikazobera mu bihugu bitatu Kenya, Uganda n'igihugu ca Tanzania. Ubu rero umugwi serukiragihugu w'u Burundi ukaba ari uzocuja muri iyo migwi y'amajonjora bita pool. Ningaho ku makuru y'inkino turangirije ko ano makuru mubandanye mukurikira ibiganiro televiziyo y'igihugu ibashikiriza.